Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice ca 21 ku murongo wa mbere. Tubanze twibukanye ko Yesu Kristo amaze kuzuka yagumye yiyereka abigishwa biwe imisi atari mike. Tubisoma mu vyakozwe n'intumwa igice ca mbere ku murongo wa 3. Kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima, atanga ibimenyetso vyinshi, ababonekera imisi 40 avuga ivy'ubwami bw'Imana. Nuko murazi ko yatanguye kwiyereka ba bagore igihe bazinduka kumva bagiye gusiga ikiziga ciwe. Umumarayika basanze yicaye kuri ca kibuye arababwira ati, mweho ntimutinye, kuko ndazi ko murondera Yesu umwe yabambwa, ntari hano yazutse nk'uko yari yababwiye. Bakiva kumva bageze mu nzira, Yesu ubwiwe nawe yaciye abiyereka, arababwira ati ndi muzima. Arababwira ati ni jewe ndi muzima nazutse, ahubwo kwakwanya mugende mubibwira abigishwa banje, mubabwire baje i Galilaya niho tuzobonanira. Ayo n'amajambo Yesu ubwiwe yibwiriye ba bagore abiyerekeye mu nzira bavuye kumva. Yarongeye yiyereka abigishwa babiri mu nzira ija Emawusi, ngo bari bavuye mu gisagara gusuma. Umwe muri bo yitwa Kileyopa. Yarongeye yiyereka kandi abigishwa mu nzu, abiyerekera mu nzu umugoroba buhwibiriye. Mbere ico gihe Toma siho yarari. Bibukanye kandi yuko Toma ryari ihasa. Mu gihe kitari gito twahora dukunda kwibaza tugasoma uko bitari, abantu bize teoloji barasiguye neza ko Toma ryari ihasa. Nukuvuga birumvikana ko zari impanga, yari afise irindi hasa ryiwe bavukana, ariko uwo tubona Yesu yari yahamagaye n'uyu yitwa Toma. Ni nayo mpamvu aheshi muri Bibiliya za kera handitse ngo Toma ariwe hasa. Yamara mu Kirundi cumvikana ni Toma ariwe ihasa. Uwo rero Yesu yarongera abiyereka nawe ari hari, kugira ngo areke gukekeranya, kuko yari yabwiye abigishwa bandi bagenzi we ngo bari bamubwiye ngo twabonye umwami, twiboneye Yesu. Ico gihe ngo arababwira ngo jewe suko, ntiboneye za ntoboro za ya misumari mu biganza, ntiboneye za ntoboro mu birenge, nikoreye n'urushi rwanje mu rubavu ngo numvirize rya cumu aho bamucumise icumu, sinzovyemera. Ico nico catumye Yesu yongera gufata uwundi musi, aragaruka yiyereka abigishwa biwe bose bakwiye neza uko ari 11. Murazi ko ubugira 12 wewe yaza yari yarimanitse, uwo nawe ni Yuda Iskariyota umwe yamugura. Rero hariho n'igihe bamusavye, hariho n'igihe yabasavye ko bomuha ifi yokeje basangire, kuko muri make bari bakekeranije, bibaza ngo nkeka babonye umuzimu, bibaza ngo nkeka babonye igihume. Yesu arabiyereka arababwira ati, namba mufise ifi ni mumpe. Bamuhereza igihimba c'ifi yokeje, akirira imbere yabo bose babona. Arababwira ati,
igihume nta magufa kigira, igihume nikirya. Nimwizere ni jewe ndi muzima narazutse. Abereka ibiganza za ntoboro zikirimwo, abereka mu birenge aho batoboye za mambo z'imisumari, mbere arabihererana abereka no mu rubavu rwiwe hamwe wa musode yamucumita rya cumu. Ivyo rero vyatumye batangura kwemera neza badakekeranya ko Yesu Kristo yamaze kuzuka. Ivyo rero nivyo dusoma ngaha muri Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice ca 21 ku murongo wa mbere, nk'uko twatanguye tubibabwira ko ariho tugomba gushimikira. Havuga ingene Yesu yiyeretse abigishwa biwe bari ku kiyaga c'i Tiberiya basubiye kuroba, na kare wari wo mwuga wabo wa kera. Bene data, birababaje kandi birateye agahinda kubona usubira inyuma ugasubira mu byo Yesu yari yaragukuyemwo. Uri no gutwi niyumve ico mpwemu waburira amashengero. Inyanduruko ya byose yabaye kuri Petero. Petero uyu mubona niwe nyanduruko ya byose. Petero twumva ko yarakerebutse nk'uko twabiganiriye mu minsi irenganye. Petero niwe yarakerebutse mu majambo kurusha abandi bigishwa biwe. Niwe yatanguye kubagumura, arababwira ati jewe ndisubiriye kuroba. Abandi bigishwa nabo bati natwe ntudusiga turajana nawe. Icatumye bose bamukurikira nuko bamubona nk'umuvugizi wabo canke se indongozi yabo. Kubw'ivyo rero ivyo yavuga byose babona ko ari ukuri, ntibamenya ko abajanye mu vyo batari bakwiye gusubiramwo. Aho rero ufise abarongoye yohagabira, kuko murabizi ko bakurabirako akarorero nk'icitegererezo cabo. Mu by'ukuri Yesu Kristo yari yarabivuze avyeruye ko azokwicwa ariko agahambwa, ariko ku munsi ugira gatatu akazuka. Ivyo yarabibabwira, ariko biraboneka ko abigishwa batigeze babishirako umutima, bibaza ngo ni imigani ariko araca, kuko bobo bari bazi ko Yesu azoganza ku ngoma y'Abaroma, akureho ubwami bwari buhari, hanyuma nabo babe abashikiranganje. Ivyo nivyo babona. Mwibuke kandi ko Yesu ari imbere ya Pilato, bamwagirije ikintu gikomeye cyane. Baramwagiriza ngo wavuze ngo uzosambura uru rusengero rw'i Yerusalemu, ngo urusambure, ngo ucugubaka mu minsi 3, ngo ivyo nivyo tukwagiriza, ngo ugomba kudusamburira urusengero, ngo nivyo wavuze ngo uzocugubaka mu minsi 3. Wewe ivyo wobishobora? Kumbe ntibamenya ko yari karababwira urusengero ari rwo mubiri wiwe. Ntibigeze babitahura. Yesu yari karavuga yuko umubiri wiwe ari ugomba gusamburwa, hanyuma acasubira kuwugira muzima mu minsi 3. Muri makeya Yesu yari yarabisobanuye neza, arabivuga, yagenda arabivuga kenshi
ko umwana w'umuntu azoshirwa mu maboko y'abicanyi bakamwica mbere agahambwa, ariko ku munsi ugira gatatu akazuka. Ivyo naho yabivuga abigishwa ntibabishira ku mutima, wasanga batigera bavyiyumvira kuko bobo sivyo bari bareretse. Nuko rero Yesu yariko aravuga iby'urwo rusengero rw'umubiri wiwe, ariko ndababwira ukuri yuko Petero uwo mubona yari yarabifoborewe neza. Yesu yari yarabimufoboreye neza, aramubwira iby'urupfu rwiwe n'ingene azozuka. Ico gihe mbere yabibwiye abigishwa bashika batatu, yabibwiye Petero na Yohana na Yakobo igihe yabadugana umusozi muremure witwa Tabora kugira ngo abiyereke abakayanganire. Dusomye ayo majambo y'Imana twoyasoma ngaha muri Matayo igice ca 17 ku murongo wa mbere. Tuhasome kugira ngo tutahure ugukayangana kwa Yesu. Imisi 6 ishize Yesu ajana Petero na Yohana na mwene nyina Imisi 6 ishize Yesu ajana Petero na Yakobo na mwene nyina Yohana abadugana igisozi kirekire ari bonyene, ahinduka ukundi imbere yabo. Mu maso hiwe haka nk'izuba, impuzu ziwe zera nk'umuco. Maze Mose na Eliya barababonekera bavugana nawe. Petero abwira Yesu ati, mugenzi, bitubereye vyiza ko turi hano. Niwabigomba ndaca insago 3 hano, rumwe rwawe, urundi rwa Mose, urundi rwa Eliya. Akivuga haza igicu gikayangana kibatera igitutu, kandi ijwi riva muri ca gicu riti, nguyu umwana wanje nkunda akampimbara, nimumwumve. Abigishwa bavyumvise bubama hasi baratinya cane. Yesu arabegera bakorako ati, ve hasi ntimutinye. Bunamuye amaso ntibagira uwundi babona atari Yesu wenyene. Ku murongo w'9 bariko baramanuka ico gisozi, Yesu arabihanikiririza ati, ntihaze hagira umuntu n'umwe mubwira ivyo mweretswe, gushikaho umwana w'umuntu azozukira avuye hehe? Mu bapfuye. Muravyumva? Abigishwa bamanuka baramubaza bati, none rero iki nico gihe abanyabwenge b'ivyanditswe bavuga yuko Eliya akwiye kubanza kuza? Arabishura ati, Eliya azoza koko aroranye vyose neza, ariko ndababwira ukuri, Eliya yaramaze kuza, yamara ntibamumenye, ariko bamwigiriye uko bagomba kose. Uko niko umwana w'umuntu agira babazwe nabo. Buno abigishwa batahura ko yababwiye Yohana umubatizi n'ijambo ry'Imana. Amena. Twagomba tuvuge ku bw'aya majambo. Yesu ngo abiyerekera kurya musozi, ngo arakayangana. Impuzu ziwe zirera derere, ngo zera nka sheregi. Nuko ngo Eliya na Mose barababonekera. Mwibuke ko Eliya ari umwe yaduganwa mw'ijuru adapfuye. Muvyibuke neza shengero ry'Imana, bene data muriko murankurikirana. Mwibuke ko Eliya n'umwe yaduga mw'ijuru adapfuye, kandi mwibuke neza ko Eliya ari umwe yarya umutsima w'Imana akanwa n'amazi, akaca agenda iminsi 40 n'amajoro 40 atakindi kintu na kimwe afunguye. Izo ndya ngo azigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ngo abona gushika i Horebu ku musozi w'Imana. Haleluya. Eliya amara iminsi 40 yisonzesheje. Imana idufashe cyane. Mwibuke ko Yesu nawe yamaze iminsi 40 yisonzesheje abona gusonza.
twumvise abamubonekeye ngo ni Eliya na Mose. Mwibuke ko Mose nawe yamaze iminsi 40 ku musozi w'Imana Horebu, ata kintu na kimwe arya, ata kintu na kimwe anywa, ariko arabonana n'Imana. Igihe Imana imuha bijya vyagezwe, yari amaze iminsi 40 n'amajoro 40 ari kurya musozi, atunzwe n'ubuntu bw'Imana gusa. Haleluya. Mana dufashe cyane. Abize teoloji bavuga ati Yesu yarabonekewe n'aba 40, atababa ni ba 43 bari bahagaze, Eliya, Mose na Yesu. Tabo ni ba 40 bari bahagaze. Yesu yisonzesheje iminsi 40, Mose yisonzesheje iminsi 40, Eliya yisonzesheje iminsi 40. Nta wundi tubona yisonzesheje iyo minsi. Rero ngo barababonekera. Mwibuke ko Yesu ari mw'ijya minsi yagomba guhava afatwa. Yesu yaragiye gusenga, nuko bajya rero ngo bariko baramubwira ati shikama, kora, nuko nyene bandanya zimbere, nuko bamutera intege, kuko bari basangiye ukwisonzesha kw'iminsi 40, uretse ko wewe yari umwana w'Imana. Nuko rero ababigishwa ngo bariko baramanuka kijya gisozi, muribuka ko bakiri hejuru ku musozi, Petero ngo yaciye yumva aravuga ati bitubereye vyiza mwami, ndaca isago 3, urwawe n'urwa Mose n'urwa Eliya. Yisabira Mose kubaka inzu 3 mw'ijoro rimwe kubw'umunezero. Ariko ivyo byose yabivugishwa n'ukuntu yamaze kwimuka, akaja mu kwerekwa, akaja mu yandi mabanga, akaja mu bundi bwiza atararimwo. Nuko rero ngo bumvise iryo jwi rishingira intahe Yesu, nguyu niwe mwana wanje nkunda kampimbara, ryaraturagaye kurya musozi habukwasana gukomeye, ubwiza bw'Imana burakayanganira. Nuko ngo abigishwa bose barubame bamera nk'abapfuye. Nuko Yesu ngo abakorako, arababwira ati va hasi, reka gutinya, nimuve hasi, unamuka va hasi. Baca rero ngo abakoze ko basubira kumera nk'ababaye bazima, ko bari babaye nk'abaguye igihumura kubw'ubwoba. Nuko rero ngo bamanutse icyo gisozi, bagenda barayaga, baganira, bavugana utuntu n'utundi. Yesu ngo arabihanikiririza ati ntihagire umuntu n'umwe muzobwira ivyo mubonye, gushika umwana w'Imana nzutse mu bapfuye, niho muzovuga ivyo mweretswe. Urumva Petero ari mu bari bazi ko Yesu ategerezwa kugira iki? Kuzuka. Ko mwibuke ko ababigishwa 3 Yesu yari yaduganye igisozi, yari Petero na Yakobo na Yohana. Muca muvyumva ko zari zantamuheba, Yohana wa wundi yahora yiyamira mu gikiriza, na wa muvukanyi wiwe Yakobo, hamwe nande na Petero. Ariko nubwo biruko, Yesu amaze guhambwa ntibigeze babishira ku mutima namba. Mbere Petero acaba mu bagumura abandi ngo twigire, ngo ndisubiriye kuroba, ngwe bagabo ngo twisubirire kuroba. Baca rero baraja kuroba. Ariko nagomba ndababwire bene data, abantu b'Imana, iyo usubiye inyuma ukavuga ngo ugiye kuroba, ukavuga ngo usubiye mu byo wahozemo kera, nagomba nkubwire ivyo ukora byose nta kivamwo. Ivyo ukora byose nta kintu na kimwe ushikako. Imana idufashe cyane. Yesu rero ngo abiyereka bari ku kiyaga c'Itiberiya, ngo mu umutwenzi utambitse, ngo Yesu ahagarara ku musenyi, ngo bari baraye bararoba ijoro ryose, barabura n'igikere, ijoro ryose barabura n'inkara, barabura n'agafi na gatoya. Nuko rero barushe n'umubabaro n'amastress, bariko baribaza ico baza kurya uwo munsi, ngo bazabona Yesu ahagaze ku musenyi, mugabo ntibigeze bamenya ko ari we.
bibaza ngo n'uwundi muntu asanzwe. Nuko ngo acarababwira ngo bana, he bana, hari ico mufise, naco kurya mufise ga bana. Mana idufashe cyane. Iyo wasubiye inyuma, iyo wasubiye mu byo wahoze, uba wabaye muto mu by'impwemu, mu by'ubwami bw'Imana, mu by'Imana uba wabaye muto. Nubwo waba wari umuntu w'umugabo, birivuga ngo tuba abagabo mu kwizera, tuba abagabo nyabagabo, dushikame, tugire inkomezi. Ariko iyo wasubiye inyuma, uba basuye mu by'ubwana, naho woba ubona umengura umuntu akuze. Iyo wasubiye inyuma mu by'Imana, uba wasubiye kuba umwana. Imana idufashe cyane. He bana, hari ico kurya mufise? Baramwishura bati nta kintu na kimwe dufise, twakesheje ijoro ryose turoba twabuze. Arababwira ati nimuterere iburyo bw'ubwato muraronka, terera iburyo bw'ubwato muraronka. Mwibuke bene data, iburyo n'ahantu heza cyane. Ndibuka ingene ijambo ry'Imana ritubwira Yesu ngo azohamagara intama ngo aziherereze iburyo bwiwe, avuga ati nimuze abo data yahezagiye, murago ubwami nagize gute nabateguriye. Kandi mwibuke ko na Yesu mwijuru guhera agishika mwijuru yicaye iburyo bw'Imana. Imana idufashe cyane. Mwibuke bene data, ibisuma byari bibambanwe na Yesu, ngo ikibumoso nico cyatutse Yesu kiramutuka ngo niwibambure, ngo natwe nyene dubambure, ngo yikize natwe dukize. Ikiburyo nico cyavuganye ikinyabufura, kiravuga ati mbega sha we no kubaha Imana ntuyubaha, twebwe ko tuzize ibyo twakoze, mbega wowe wazize iki ko atacana kimwe yakoze? Mwami uranyibuka niwashika mu bwami bwawe. Ivyo byavuzwe n'igisuma cyari kibambwe iburyo. Imana idufashe cyane bene data. Yesu aravuga ati terera iburyo bw'ubwato muraronka. Baravuga ati nyakubahwa mugenzi, twakesheje ijoro ryose duterera, ijoro ryose twabuze, ariko kubw'ijambo ryawe kubivuze ndaterera, kubw'ijambo ryawe reka nterera urusenga. Haleluya. Petero nabo bigishwa ngo baca baterera urusenga, bari biketse kumengo, barumva ijwi kumengo niryo umuntu afise ububasha n'ubushobozi, ariko ntibigeze bamenya ko ari we. Yibaza ati n'uyundi muntu canke n'undi munyabwenge w'ivyanditswe, n'umuvugishwa n'Imana runaka canke n'umukozi w'Imana runaka canke n'umuntu yirenganira, ariko bizera ijambo avuze gusa baraterera. Ngo bamaze guterera, ifi nyinshi zisha zirinjiramwo, kuko zibwiwe na Yesu kwinjira. Yesu ategetse, Yesu avuze, byose bica bikoreka. Mwene data wizere, uterere iburyo, wizere ijambo ry'Imana, uraronka. Nuko ngo ifi ziruzura, urusenga ngo rushaka no gucika, ubwe baterera mu bwato bararundamwo, n'undi barakwega barundamwo, ngo bahamagara bari hakurya ati nimuze mudufashe. Baraza barabafasha bakwega urusenga, ngo ifi basanga ni nyinshi cyane, baranezerwa barahimbagwa. Nuko rero ngo bariko barakwega urusenga, wa mwigishwa ngo Yesu yakunda, Bibiri tubwira ko ari urya nyene Yohana yaguma yibere mu gikiriza, ngo mwigishwa Yesu yakunda niwe yatanguye guhishurirwa ati murumva neza uwo ni Yesu, uwo ni Yesu, uwo ni Yesu. Arabihishurirwa nawe ngo aca yibiribanga Petero, tereka mugabo, mugabo ni Yesu, ni Yesu, ni Yesu. Nuko Petero yibuka bya bindi byose, yibuka igihe yamwihakana, nuko kandi aca yigira arira basanga ari gusa, kuko muraza abarovyi baroba kenshi bari gusa. Nuko abona ari gusa, ngo aca yikubita mu kiyaga, yikumira kumutamana ari mu kiyaga, yambarira mu kiyaga, aripfuka kugira ngo ntagumane ubwambure imbere y'umwami wiwe, ntagumane ubwambure imbere ya Yesu. Nuko ngo Petero yisuka mu kiyaga, yikumira kumutamana, ngo aca arapfukama aravuga ati mwami wanje kandi Imana yanje,
ngo bose barapfukama bashima Imana, baremera, baravuga ati ni Yesu, ni Yesu. Aho rero ngo yarahejeje kubaha za yafi, yarahejeje ngo kumanyagura umutsima, nuko baca baramenya ati ni Yesu. Nuko hama rero Yesu arabiyereka, arababwira ati jewe rero nagomba nababwire ko ndi muzima, nagomba nababwire ko nazutse, nagomba ndababwire ko nahawe ububasha mw'ijuru no mw'isi, nagomba ndababwire ko ndi muzima, mureke gukekeranya, ni jewe ndi muzima. Kandi mwibuka ko nari narabibabwiye yuko ntegerezwa gupfa bakanyica, ariko ku munsi ugira gatatu nkazuka. Ariko naho mutavyizeye canke se mubishire ku mutima, nagomba ndababwire ko ari jewe. N'aya majambo y'Imana, bene data, abigishwa rero batahura ko ari umwami Yesu. Kandi mwibuke neza y'imisi 40 yaheze Yesu aza ariyereka abigishwa biwe, ntiyabasezera, baravugana bakavugana, akaza kugira mwuko nyene, ntibigera bamenye ikamanganiro giwe. Yamara Yesu yabiyeretse imisi 40 kuva amaze kuzuka. Uyu rero ni umwe mu misi Yesu yabiyeretse, hanyuma ngo asanga bisubiriye kuroba, bisubiriye mu byo bahozemwo, bisubiriye muri ya myuga ya kera imwe yabahamagara barimwo. Nuko kandi mwibuke ko yababwira ngo nimunkurikire, nzobagira abarovyi b'abantu. Bibagira rero ko Yesu yabagize abarovyi b'abantu, basubira kwirobera amafi. Yamara nagomba nkubwire ico vyotwigisha mu kubaho kwacu niki: nuko umuntu asubiye inyuma ukava mu byo Yesu yari yaragushizemwo, ivyo ukora vyose nta kigenda. Usubiye inyuma ukava mu gakiza ugasubira mu vyaha, nagomba nkubwire umugisha w'Imana ubu uhushije. Nagomba nkubwire mwene data, biracashoboka kuri uwo muntu yoba yarasubiye inyuma, biracashoboka kugaruka. Muri Yeremiya havuga ngo mbega umuntu ahushije inzira, mbega birashoboka ko ashobora kugaruka. Mbega umuntu anyereye akagwa hasi, mbega yosubira akavyuka. Mwene data, nagomba guhumurize, biracashoboka. Yesu aracateze ibiganza, nabugingo n'ubu ku muntu amuhindukiriye agaca bugufi ati jewe mbabarira mwami wanje, nari narasubiye mu byo nahozemwe kera, none ndagarutse, ndakwiyeguriye, ngirira ikigongwe. Yesu wacu n'umunyembabazi, arakubabarira, aca guha amahoro atemba nk'uruzi. Nuko n'aya majambo y'Imana n'iki cigisho twumvise twagomba gusangira. Mwese mwumvise amajambo, Imana ibahezagire, ibaha umugisha, ibahezagire, ibaha umugisha, muhezagirwe bene data nshuti zanje. Amen.